Uvuga ko uzi ubuzima, uvuga ko ufise ubumenyi ku buzima, wiyata gute ivyo uzi ku buzima nkaho ufata abandi bose nkuko umenga nta kintu na kimwe bazi. Wewe uzi iki ku buzima? Nimba bavuga ko ari umusazi atimenya ko ari umusazi, wewe n'igiki kikwemeza ko ukomeye neza? Ufatira kuki kuvuga yuko uzi ubuzima canke n'iki kikwemeza yuko ubizi vyose? Woba uzi iki ku buzima? Uzi iki? Wewe woba uzi iki ku gahinda katumye naka yiyahura naho icatumye uwundi ahitamwo kutazongera kugira umuntu n'umwe avugisha mu bo yarazi? Uzi iki ku vyiyumviro vy'inyoni yavunitse amababa yakoreshaga mu kuguruka kugira ngo yibesheho, nubwo yasigaranye amaguru yonyene yagendagendesha? Wewe woba uzi neza icatumye iyo nyoni ivunika amababa ikabona izindi ziguruka zirenga zija kurondera ivyo zirya, nayo ikicwa n'inzara iri mu cari? Uzi iki kw'ivyo bintu? Ubifitiye ubumenyi navyo urabizi? Ntabwo wabayeho ubuzima bwose bwabo bw'abantu canke ibinyabuzima n'ibindi bidukikije iruhande yawe, nta nubwo wabayeho ubuzima bwose ngo ibiba ku bandi bibe vyarakubayeho icarimwe. Uko vyaba bimeze kose ni vyinshi utazi. Watawe n'uwo bakoze ubukwe bose bakabikora ku mugaragaro, bakabakomera amashi bakavuza n'impundu bavuga ngo muzabane akaramata, none yamubonye atekera mubona arenga agasigarana icizere conyene yuko azomugarukira, imvi zikarinda zibura uruyenzi akimurindiriye aruhana n'uruvyaro bavyaranye ari wenyene. Ko ufise ubumenyi urabizi navyo? Ese ubumenyi ufise ko si ukuvuga gusa ngo birababaje biteye agahinda? Uzi iki? Canke navyo vyarakubayeho ku buryo uvuga ko ubizi? Uzi iki ahubwo ko wahemukiwe n'uwo yizera kurusha abandi, wabeshewe n'uwo bagendana akabura ikimurenganura n'ikimuvugira mu bantu? Ufise ubumenyi iki ku buzima n'imibereho ku buryo uzi neza canke wumva inzara iri mu nda y'uwundi muntu kandi atiteze kuronka n'ingene akora ku munwa atari ukumuraba ukavuga ngo uriya muntu agira ico n'isari? Navyo nyene utazi neza, hari ikindi uzi? Nayo umusore yarondeye amafaranga ubuzima bwiwe bwose kugira ngo aze agire urugo rwiza, none yabonye rusamburwa n'umukozi yagaburiraga. Uwo mubabaro nawe urawuzi? Kuvuga ko uzi? Uzi iki ku buryo wumva akarenganya umuntu yakorewe bifatiye uko areha canke uko asa canke uko ateye akaba arico caha conyene yagirizwa? Kuvuga ko uzi ubuzima, ivyo navyo wabibayemwo? Ivyo navyo urabizi? Ubifise kumenyi canke no kuvuga gusa ngo birababaje? Ariko uravyumva basi? Urabisobanukiwe? Urabizi ko wumva ufise ubumenyi? Tunagumye kuri iyo ngingo, ufise ubumenyi iki? Uzi iki ku buryo unazi ubuzima bw'umuntu wishwe n'inzara mu gihe abandi basesa ivyo kurya basigaje atanabibasaba ngo babimuterere hasi abirye nk'imbwa, navyo bakaba batabimwemerera? Uzi iki se ku gahinda k'umukire yabuze abana ariko akaronka amafaranga agasigara yicwa n'intundu yibazwa azoraga ivyiwe, bikanka bikamubera amayobera, agafata amafaranga yiwe akaja kugura umwana navyo bikanka, agasigara yicara yibaza ati ese azokwikira iki ninamara gupfa? Ivyo navyo urabizi? Ubifise ubumenyi? Uzi iki ku gahinda k'umwana w'imyaka 8 avuye guhamba nyina ariwe yarasigaranye, akaba azi neza imbo guhamagara ijambo mama bikaba birangiriye ngaho, akaba azorikoresha mu gihe azoba ari mu ngorane naho nyene atabazi ivy'isi vyamushobeye ariho azosubira kuvuga ijambo ngo mama, atari kumuraba ukavuga ngo uriya mwana ateye ikigongwe. Hari ibindi uzi? Uzi agahinda afise mu mutima? Uzi basi uko yumva mu mutima? Kuvuga ko uzi ubuzima, ivyo navyo wabibayemwo? Urabizi neza? Ubifise ubumenyi? Uzi iki ku gahinda k'umudiaspora bamwe bo hakurya y'amazi yaraye amajoro adasinziriye arondera ubutunzi n'amafaranga kugira ngo azaronke uwazaburaga n'uwazaha urukundo rwiwe, ariko yamara kuza ngo bahure uwo yahaye ibyiwe vyose akamurondera akamubura, yanamubona akanamwihakana kubera uko angana canke uko ateye? Urabizi navyo? Ivyo bibayemwo? Urabisobanukiwe? Kuzi ubuzima? Uzi iki? Dufatiye kw'iyo ngingo ntukirate ngo urazi ngo ubuzima canke ngo ufise ubumenyi ku buzima. Ubumenyi ufise ku buzima n'ubwawe kuko nibwo wabayemwo. Abandi bagukikije ngaha mw'isi nabo bafise ivyo babayemwo, bafise ubuhamya bosangiza abandi. Nta kintu na kimwe
izina ryanje ni Loy Jif, kora subscribe kuri channel. Ciao.